byari byoroshe cyane uno munsi ahubwo sinzi ahubwo baradukumiriye bararenza abashinga amateka 10 bose bitoje muri Bujumbura bose bategerezwa kuba mu nama nshinga amateka bose nta mushinga amateka yitoje nk'uwigenga yategerezwa kubura zijya porusa zibiri kandi muze murabe neza bajya bose bazoronka porusa zibiri porusa zibiri muri Bujumbura rero twari kuzoba abashinga amateka twese bashatse kudukumira nk'abigenga sinzi ico bisunze ari umuntu deruka kuyaga ariko arambwira ku bintu bijanye na definition y'amahoro yego nza usanga amahoro naje ko nayibaza nasanze kumurigishwa ko ari kindi yego atumunye politike niwo mubaza amahoro aza kumenya ko nta nkozi ziriko ziravuga nta ntambara ihari abanyagihugu bararyama ivyo kuri we n'amahoro wabaje kubaza umwene gihugu nawe ashobora kubwira yuko niyaronka akazi niyaronka ifumbire arime niyaronka ukuntu yiyunguruza nivyo nawe yita amahoro yego sasa nk'abaserukira abandi ubwo hatabayeho rimwe na rimwe ukuza umuntu ukuza aba batowe baserukira abandi hatabaye ukuntu baza barahura n'ababene igihugu koko ntiwumva nyene ko ibibazo biri muri bari y'abanyagihugu vyotuma bagira amahoro vyotuma bagira iterambere bitaza kumenyekana aba diaspora benshi mibaza yuko muzi yuko ari abantu bakize barose amafaranga menshi bafite ubuzima bworoshe ntabwo ariko biri ejo bundi baratweretse muri Amerika kuntu hari abantu babayeho barara mu mabarabara barara mu makarito mayibobo zisanzwe nyene uko nk'izizo ngaha mu gihugu ziri muri Amerika rero mu migambi nzoshira imbere nzogerageza guhimiriza cyanke se kubera ijwi abanyagihugu bari abarundi bari hanze kugira leta ikorera usansuma kugihora ikorera usansuma mu gihugu hagati kamenya abanyagihugu itunze ni ikorera rusansuma mu mahanga imenye igitigiri cy'abarundi bari mu mahanga imenye ngo mbe bose baragononokewe bameze neza mbe ingorane zihari n'inzihe nta barundi baba bashaka gutaha mu gihugu kuko abarundi benshi bashaka gusubira mu gihugu cabibarutse bakabura aho bica bakabura no kwabishobora iyo byose rero tuzoba ibihugu none baba barimo ntibifise ama ambassade ahantu henshi nabonye umengo bari baratora abaserukira abarundi mu gihugu runaka igihugu cy'u Burundi gifise ama ambassade make cyane je natangaye kuba ambassade ati politike wanka kuyikina bikagukina none ni kuki iyo ugize ikibazo witura inzego ukitura mukuru mutumba ukitura mustanteri iyo urenganijwe uza kuburana muri sentare kuki badaca babwira abakirisu babati nabaje bayobozi ntimuze mu biture politike twe ntituyerekwa kuki uterekwa politike muguke ugasaba bufasha umuntu yabyawe na politike numva yuko hari aho biza kugonganira cambere igitangaza kandi nizera yuko abo turi kumwe bose byarabereye bitangaza nubwo tutaricara hamwe ngo tubiganireko je nza kugira ico cibiro cyo kwitoza nari nzi ko mu ntara nzoba nitoje mu nzoba ndumwe kubera ko abigenga mu gihugu iwacu ntivyari bwamenyerwe cyane bizotworohera cyane gushika mu banyagihugu tuganire turamukanye tubabwira ati noye mubona gute ibyo mwadutumye mwaravyumvise ko twabishikirije mu namashinga amateka nibataba ariko barabikorera ko murazotubwire twongere duhimirize ijya myaka 5 jewe nzoba ndi mu namashinga amateka nizera neza yuko nzokora nk'uwikorera na cyane cyane ko uwigenga aba ariko arakora ikintu kimeze nk'umugambi we bwego nta Okay, yes. Tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Nitwa Omdishanyuma reka ndabayikaze cyane kuri Agaciro Media. Kuri platform tukarihiriza ko ubumenyi cyane cyane bwa development ni naho turahura ivyumviro ndema butunzi n'ibindi byinshi. Kuri Agaciro Media abantu baranamenyera ama opportunity n'ibindi. No munsi rero twakiriye Monsieur Honorable Sabiyumva Shadrack. Reka tuguhe ikaze cyane. Murakoze ndabashimiye. Ego tunakwipfurize amahoro amagara meza n'amafaranga. Twese tubibemo. Ego ni kimwe mu bintu nkunda kwizera yuko umuntu ibyo kuri yo bafise amahoro y'Imana akagira n'ayabantu none ivyo bikiyongera kamagara n'amafaranga no kuri nibwiye ko ari umuntu yo yuzuye. Ego na cyane cyane. Okay. Monsieur Shadrack turaguha ikaze niweze ko ari n'ijya mbere mubonetse kuri kamera za Agaciro Media. Yego nibwo bwa mbere ndose amahirwe. Yeah. Natangwe ndakwita honorable. Koko ni honorable. Yego. Bimeze niko biri. Nabonye mu bihugu vya Etazini iyo umuntu uca yitoza mu matora runaka bahari baca baramwitira ico kintu kandi atarakijamo.
barateye imbere mu vyiyumviro natwebwe niko byateguza kumera ariko no munsi bumvise umushinga amateka yitoza nk'umushinga amateka nubwo we yo kwandika ko ati honorable Nsabimba Shadrack kugira ngo bavyemere banabishire no mu mutwe birabagora baca barinda kuraba wewe nturamubadeje yego ego uyu munsi ko tugize imana tukakwakira tujya tuyage byinshi twobanza kumenya Shadrack Nsabiyumva ninde Shadrack Nsabiyumva no Murundi avuka mu Cibitoke ca Rugombo yahoze ari ntara ya Cibitoke nyene muri commune Mugina zone Rugajo umutumba wa Rubirizi ego nabonye hari aho ugaragara nk'umu diaspora hari naho kagaragara nk'umuntu wo mu Cibitoke nyene umunsi Cibitoke zigari intara ya Bujumbura ndakeka yego niko biri yego warabaye no mu mahanga narabayeyo n'ubu hari ibikorwa nkikorerayo narabayeyo kuva muri 2018 yego okay uyu munsi muje kwitoza nk'umuntu nk'umushinga amateka yigenga kubera ki mwahisemo kwitoza nk'umuntu yigenga igituma nashimye kwitoza nk'umushinga amateka yigenga no kugira ngo nshobore guserukira abanyagihugu uko numva ndavyipfuza niyo mpamvu ntashoboye guca muri aba canke bariya nashatse guseruka ndi Shadrack kugira ngo abanyagihugu ibyo bazontuma nze ndabishikane ndi Shadrack ntabishikanye biharugwe kuri jewe ntivyo biharugwe ku wundi yuce none mu mugambwe ho ivyo ntivyari gukunda byari gukunda kandi benshi niho bari mugasi ngombwa ko dukora ibyo benshi bariko barakora ifoke dukora ikintu kikagaragara yuko gisa nkaho ari wewe ugikoze nubwo atari je jenyene nitoje nk'uwigenga ariko imigambi yanje nibaza yuko atawundi tuyisangiye canke si byo nzoshikana imbere kugira ngo abanyagihugu babironke nibaza ko bidasa n'ibyo abandi bariko bariyamamaza ubushize mwari mwahuye na Sebarundi cyane cyane abashinga amateka bagomba kwitoza bigenga yego guhura nawe kuri mwebwe mwumva bimeze gute kuko sinzi ko mwari bwaronka akaryo gukorana mu ntoki n'umunyeshuri mwawe nari narabyipfuje cyane guhura na nyene icubahiro ndabicisha mu nzira zitashoboye kunyorohera kugira ngo zishike ariko mfite icizere uko zizoshika kuko no mu byo twayaze naco kirimo ariko guhura n'umunyacubahiro nk'ujya si bya bose twe twaranezerewe abo twari kumwe bose byaraduhimbaye na cyane ko byatweretse ko tutariko turatamba twirorera kandi byashoboye guhamiriza abarundi ko tutari abantu biyadukije no musi kujya kubona n'umukuru w'igihugu birafite ico byatuvugiye cyane mu banyagihugu yego kandi mwasanze abatahura yaradutahuye cyane aratubaza igituma twavyumvire nkuko namwe mu bitubajije twaramuhaye inyishu kandi inyishu twamuhaye arazishimye ko twambwiye ko mission dufise ari yo gushaka ko abanyagihugu bo twizera kadushira imbere tukabaserukira tukabavugira kandi bidaciye mu mugambwe kuko kenshi mu migambwe ingorane ikunda kuhaba umugambwe ni nk'umuryango yego mu muryango rero uratumwa ntabwo ari we wiserukira kandi iyo utumwe ntutumike ubigihemu niyo mpamvu rero bitanyoroheye cyangwa se ntabikunze guca mu mugambwe ariko ntibisiguye ko abanyamugambwe bafite ibyumviro byiza tudashobora kubashigikira ariko tubashigikira mu gutora ibyo tuma abanyagihugu bamererwa neza muga ntabwo tubashigikira kugira ngo natwebwe twambare impuzu z'abanyamigambwe okay hari uyu munsi mbona umengo cyane cyane nk'ibi nk'uko kwitoza ko bashinga amateka bigenga la majorité nabonye arabajene bakiri batoya ico kintu mwe bitewe nabo wasanze muri kumwe wowe wakibonye gute cambereye igitangaza kandi nizera yuko abo turi kumwe bose byarabereye bitangaza nubwo tutaricara hamwe ngo tubiganireko je nza kugira ico cibiro cyo kwitoza nari nzi ko mu ntara nzoba nitoje mu nzoba ndumwe kubera ko abigenga mu gihugu iwacu ntivyari bwamenyerwe cyane rero ngiye gutanga zirya miliyoni 2 z'ingwati muri Berbe niho bambwiye ati ko muri yandikisha muri beshi muri Bujumbura imeze gute ndabaza ati hari abandi tibeshi cyane
ningiye no muri seni barabimbwira ati wewe ugize uwaka amaze kuza kwiyandikisha je byaranjoheye cyane kuko ntawe nari kuza gutora amashati ngo ngwino tuze guhiganwa mu bashinga amateka ariko kumva barizanye byambereye byiza cyane rero ihiganwa rica riryoha kuko mu bantu bashika 10 duhiganwa ngahe Bujumbura nibaza ko umuntu ikibanza azoronka azobabona ati bwa bundi abanyagihugu baranyizeye canke ntibanyizeye canke imigambi yanje barayishimye canke ntibayishimye none abo bantu bose 10 bazitoza nk'abigenga ngahe Bujumbura Bujumbura kwanza no munsi sike yagutse urumva irimo za Cibitoke irimo za Bubanza yego ngira ni twahoze twita Bujumbura rirare nayirimo none abo bantu bose nimvukira zo ngaha ngerageje kuraba benshi ntabwo ari imvukira ahubwo amategeko y'u Burundi kuntu bivuga hari imyaka umara ahantu ukaba worekurirwa ibikorwa bimwe bimwe no kuhitoreza birimo okay yego kuba nk'ubu rero ugwaruka muri ko muri rasa mu bintu vyegereye politike cyane tuvyite ko bizoba karyo keza cyangwe kuko twari tubona abantu bari muri politike n'abantu bisumbuye badukuriye cyane kazoba karyo keza ko kugira ngo duhimirize abajene kugira ngo babe bugufi kuko politike y'igihugu cy'u Burundi mu majambo asobanutse umuntu wese ari muri politike y'u Burundi n'umuntu ashaka ko igihugu cy'u Burundi gihindura isura cyangwa gitera imbere none umujene ucasigara inyuma bije gute abajene benshi barafite ibyiyumviro byo kuvuga ati bajya basaza reka tubahebere politike na cyane bariko baregereza urupfu kuba rero babiyahuye nta gitangaza na kimwe kiri mutwe turacyafite imyaka myinshi cyane yo kubaho mugo ugiye kuraba abapfa n'abajene barimo wanashaka usanga atari bake kuba rero turabajene turiko turashaka kuba mu bibanza byo gufata ingingo nibaza ko ni ikimenyetso ciza cyane kwiterambere ry'u Burundi ariko kandi abajene bisa nkaho mengo baratinyishijwe politike yego mbere hanavugwa n'indi migani myinshi yo kugira politike igikoresho kibi kuko baravuga ko politike ari umwuga wo kubesha yego abajene none amwe donc arakunze kuba imyidogo yabamwe n'abandi bati abatama barigungiye ko ugwaruka ntirushikirwa hamwe ko kwinjiramo byo tuma ibitagenda neza byo bigenda neza ko dushaka kwinjira muri bajya batama turabe byo kuri ibyo benshi bavuga ko bigungiye kari ibyo ariko nibaza ko kenshi ingufu zo kubaka igihugu niza abantu bakiri batonya ahubwo abatama barakwiye kuba bahanuzi twere tugire tujana ingufu mu kubaka igihugu nk'abajene tube imboneza mu bajene mu bw'abajene benshi badukurikira hama batama bacu nabo tubasabe kutubera abahanuzi kuko baba barabonye byinshi yego okay hariho kenshi na kenshi abantu basenga bano no munsi twe nko mu gihugu cy'u Burundi ngira ngo abashikangira bice 99 bahurikiye mu maigirize atandukanye yego kandi amaigirize nayo tatubira ko politika ari mbi wewe kubera iki washoye gutsinda ubwo bwoba gute kuko nawe nzi kuri n'umuntu asenga cyane ndasenga kandi nzobandanya nsenga kuko ndemera ko Imana ibaho abavuze ko politike ari mbi n'ijambo ry'Imana itayemera novuga ko ari abansi biterambere kuko ibintu byose byubatse muri politike umuryango wubatse muri politike ishengero ryubatse muri politike nta kintu na kimwe kitubatse muri politike ahubwo urabanza ukamenya ati mbi iyo politike ni yihe yerekeye ikigamije iki yego rero kuba muri politike usenga ntihagire n'ababibona ko ari bibi ahubwo bumve ko ibyo bigishijwe atari byo babihaye inzira cyangwa icerekezo kitari cyo politike ni nziza cyane kuko niho ivyiyumviro by'umunyagihugu biserukira hari wavuze ati politike wanka kuyikina bikagukina none ni kuki iyo ugize ikibazo witura inzego ukitura mukuru mutumba ukitura mustanteri iyo urenganijwe uza kuburana muri sentare kuki badaca babwira abakirisu babati nabaje abayobozi ntimuze mu biture politike twe ntituyerekwa kuki uterekwa politike muguke ugasaba bufasha umuntu yabyawe na politike yumva yuko hari aho biza kugonganira uza gusanga uriko uravuga ibintu nawe udatahura yego kuba muri politike usenga nta ngorane nimwe irimo ahubwo nabo sinzi nize kumva uriya munyamerika kazi Joyce Meyer yego yakaravuga ati ahubwo kuba politike nyinshi z'ibihugu byinshi zihagaze nabi no kubera ko abantu ahubwo basenga banse kuzijamo cyane nyine abantu basenga bagiye muri politike bugi ibintu byinshi byogenda neza cyambere kimwe abasenga bigishwa kutabesha
abasenga bigishwa guca bugufi ijya mico iri mu mashengero igiye muri politike kaja no mu nzego z'igihugu igihugu cyotera imbere cyane nahubwo niyo usomye muri Bibiliya abantu benshi dufata ko ivyitegerezo nka ba Dawidi ba Salomo aya bose bari abapolitisi bo ku rwego rwo hejuru ari abapolitisi bakomeye cyane ngabo none ko umengo muri politike ari gihe biba ngombwa gukora amahitamwo agoye utokwimerenya ko nabandi mugabo ugasanga niyo nzira yonyine ko muri shobora kubisigaye ico gihe kwere kubibanikanya niyo bokamana kwere ivyo bintu bashobora kubana neza iyo bokamana riri mu buryo butandukanye urya muntu asasa mu rusengero n'umukozi w'Imana iyo tuvuze iyo bokamana canke se twumva umengana wa pasteur uri umupasteur n'umuyobozi urashobora kutabibangikanya na politike mungu umukirisu wawe muri rya shengero ntashobora kureka kubibangikanya mu gihe babishoboye rero amahitamo ya politike aragoye kuko hari aho ugera ukabona umenga inzira ziraheze ariko haje inzira ziba ziheze niho ziba zigire zinuguruke wanashaka rero abayobozi b'amashengero nkuko benshi bakunda kuvuga ngo nta ukurikira abami babiri politike bayibuza abakristo bifashishije ijambo rivuga ngo nta ukurikira abami babiri ahubwo je novuga nti nta utera imigeri ibiri ariko hari n'abahinga bavuga ngo hari abayitera mu gihe baba bishoboye rero abayoboye amashengero bo bandanya bayayoboye muga ntibabuza abakristo babo ko batokurikira politike no kwitoza mu bibanza barekuriwe n'amategeko muga kandi burya naho bababuza nibaza ko ataco bihindura kuko abantu bose bahurikiye mu migambwe ni nabo burya bahurikiye mu mashengero yego cyane ni ikimenyetso cerekana ko ivyo bariko barababuza abanyagihugu bonyene ubwabo babonye ko atari byo no musi barabamo imigambwe yose mu Burundi turasenga ku bice 90 kwijana cyangwa se birenga none bajya baja gutora erega nujya aja gutora no munyepolitike nayo aja gutora iki kandi atazi ibyagiye gutora habaratora umugambwe uyu n'uyu umunyepolitike wamera akomeye n'ujya agiye gutora kuko ni wamenye ibyagira tore n'uwagira shira imbere twebwe mu gihe badutoye tuba tura abakozi babo yego uwo munsi nka Shadrake mwitoje ngaha mu karere k'uburengero y'intara ya Bujumbura yamaze no kwaguka niki cotuma rero quelle motivation yo pushing umwene gihugu kuza gutora Shadrake motivation ya mbere canke si cotuma umwene gihugu antora icambere nuko nzogerageza guserukira umunyagihugu uwo beshi bita muto ariko nta munyagihugu mutabaho imbere y'Imana abantu bose turangana n'imbere y'amategeko y'igihugu abantu turangana rero ni kuki haca habaho ngo uyu munyagihugu muto ngo uyu n'umunyagihugu kumbure mukuru nuko bajya bita bato nzoshobora kubaserukira nkababera ijwi rishika aho bitoborohera gushika mu kubabaza ibyo bagona byotuma batera imbere cyangwa se ubuzima bwabo buhinduka tukabafasha kugira ngo hajeho ama association cyangwa se utugwi tubahuza to kwiteza imbere mu burimyi n'ubworozi tukabafasha gusaba no kudodora aho hose hova amafaranga ashobora gutuma bakora iyo migambi ico rero cyane gifatanya n'urwaruka urwaruka rwinshi rwarataye icizere cy'ubuzima ariko siko byategeza kumera kuko ukiri muto ubu gifite amahirwe menshi ashoboka kugira ngo ushobore gutera imbere urwaruka rero nzogerageza kurushira hamwe kugira ngo rurondere imigambi yo kwiteza imbere hama natwe tubaserukire mu kubasabira hirya no hino amafaranga yo bashoboza ibyo kuko byose biturunira cyangwa se bizungurukira ku mafaranga kuko mu gihugu cy'u Burundi umukuru w'igihugu ni wakunda kubivuga ati igihugu cy'u Burundi ntigikenye nkuko benshi babyibatsa aya mabanki yose atuzungurutse yuzuyemo amafaranga none ni kubera ko aya mafaranga adashobora kuja mu banyagihugu kugira ngo bashobore kwiteza imbere donc oya kumbure ngira banki no dufate ko zayabimye ahubwo ntibagiye kuyasaba n'ubumenyi bukingira ngo bujanye no gukoresha amahera byose birimo banki ntishobora kuyaguha yagusangije muhira kuko ibivuga ati amafaranga yanje ntazogaruka ikindi naco umunyagihugu benshi babonye banki atarubu bariko barasirimuka niko nabivuga iyo babonye banki benshi bariruka babona umenga hajya naho abagwiza tunga dushaka rero kubamenyereza ko banki iri mu gihugu cyose umunyagihugu wese ayifise ko uburenganzira bwo kuja gusabamwo amafaranga byo tuzobivugana na leta y'u Burundi izobihari ico gihe nibaza ko muri 2025 nta leta izo birahinduka azoba ari inyene dusanzwe turimo rero tuzogerageza kuvugira umunyagihugu mu buryo bushoboka yego tubatinyure no kubyo bahora babona umenga baratinya tubereke ko atakubitinya kenshi na kenshi usanga abene igihugu bakunda kwidoga yuko
baheruka kubona amashinga amateka baje kubasaba amajwi bakazosaba kubabona ku yindi manda bagarutse kubasaba ayandi majwi muga ku vy'ukuri cagiye c'ibibazo cagiye c'ibintu bigorana mu karere runaka ntibigeze babona cagiye usanga akarere gakenyemwo ibintu runaka ntibigeze baronka uwo batuma mugabo bonye baje gusaba amajwi ico kuri mwebwe nk'abagiye muri ko murondera mu mabanga umunyagihugu murase umuco mu muha kuri ico murakoze cyane ico kiri mu bintu byinshi byatumye nitoza nk'uwigenga kuko ndi umunyagihugu hambavu yuko ndiko nditoreza ikibanza c'umushinga amateka muri Bujumbura yagutse nanje nsanzwe ndi umurundi nsanzwe ndi umwene gihugu kiri mu byatumye mbona ko hari agahaze muri politike y'u Burundi kuko murabajije ati umushinga amateka abanyagihugu bamubona aje kubasaba amajwi bakongera bakamubona ya manda yuheze aje kongera kubasaba amajwi mbe bibakobera iki nimvo zibiri nyamukuru igituma ca mbere nuko abanyagihugu iyo turiko turasaba amajwi bashira imbere amafaranga no musi turafise ikibazo gikomeye cyane aho tugiye hose batubwira ngo nimuduhe tujye hari ababahereza kubera baba yafise ariko mbwira aka kantu abanyagihugu bariko baradukurikira ubu jeni nazi wanyu mukansaba amafaranga kugira ngo muntore ndayafise nzoyabahereza mugabo mumenye yuko tuzoba duhejeje ndakuvuga uba wabaguriye ya majwi bandabaguriye amajwi ntibagaruka abantume niho bikunda gupfira icyo ni cyambere bikunda gupfirako imigambwe iragenda igatanga amafaranga bakayitora iyitoye ica yihuramira ati nubundi tuzosubira tujana amafaranga mu gihe cy'imyamamazo kuko twarabonye icyo abarundi bakunda n'icyo bashaka rero none vyatizo kugenda gute kawaida twategerezwa gushira imigambi ahabona umunyagihugu wese akayimenya umunyagihugu agatora umuntu atakintu na kimwe yisunze atisunze kahise atisunze na kuba habwo yisunze ati mbe igihugu cyacu iyi migambi niyo gikeneye cyangwa se yo gikeneye yego ikindi gituma abashinga amateka baboneka mu gihe cy'amatora gusa kandi n'abanyagihugu bashaka abo batuma kubabera ijwi bakababura imigambwe myinshi abarundi batora uwo batazi kuko hari ikintu bita liste block rero nutonda umugambwe ukora ukavuga ati twebwe abashinga amateka bazobangana ku ntara y'Ibitoke hacagenda umugambwe witwa nk'akarorero ubu hacagenda Burundi bwa bose canka akagenda CNDD-FDD bamenye ico gusa ntibashobora kumenya ngo hitoje naho Imana Vincent Nduwimana n'umushinga amateka batoye usanga batanamuzi none murinze mutora umushinga amateka mutazi mwebwe mwibaza ko muzoserukirwa bigenze gute niyo mpamvu rero nohimiriza abarundi nkababwira kugira ngo duhindure ingendo batora bigenga kuko twebwe bigenga tuzoshika mu mihani wabo no mu tureri wabo batubone kandi baza bafite nimero ziwacu no musi usanga umushinga amateka arinze amaramanda watana nimero yiwiwe office none uzomutuma gute ntibishobora gukunda yego reka batora bigenga batugeze natwe barabe ko hari ibyo twohindura mu gihugu ari umuntu deruka kuyaga ariko arambwira ku bintu bijanye na definition y'amahoro yego nza usanga amahoro naje ko nayibaza nasanze kumurigishwa ko ari kindi atumunye politike niwo mubaza amahoro aza kumenya ko nta nkozi ziriko ziravuga nta ntambara ihari abanyagihugu bararyama ivyo kuri we n'amahoro wabaje kubaza umwene gihugu nawe ashobora kubwira yuko niyaronka akazi niyaronka ifumbire arime niyaronka ukuntu yiyunguruza nivyo nawe yita amahoro yego sasa nk'abaserukira abandi ubwo hatabayeho rimwe na rimwe ukuza umuntu ukuza aba batowe baserukira abandi hatabaye ukuntu baza barahura n'ababene igihugu koko ntiwumva nyene ko ibibazo biri muri bari y'abanyagihugu vyotuma bagira amahoro vyotuma bagira iterambere bitaza kumenyekana nukuri muvuze ukuri kuzuye hatabayeho ko abashinga amateka batowe baza barashika mu banyagihugu bumviriza iryo bagona bizogorana kugira ngo abanyagihugu ivyo bashaka ko byo bateza imbere leta ibimenya nk'abigenga rero jenza kuvugira abigenga cyane ko nta migambwe nza kuvugira kuko nta mugambwe n'umwe ndimo nk'abigenga rero bizotworohera cyane gushika mu banyagihugu tuganire turamukanye tubabwira ati noye mubona gute ibyo mwadutumye mwarabyumvise ko twabishikirije mu namashinga amateka nibataba ariko barabikorera ko murazotubwire twongere duhimirize ijya myaka 5 jewe nzoba ndi mu namashinga amateka nizera neza yuko nzokora nk'ubikorera na cyane cyane ko uwigenga aba ariko arakora ikintu kimeze nk'umugambi we bwego ntawe mutuma ntawe mushira kwigitsure abikora uko abyumva kuneza y'umunyagihugu yego okay sinzi ko kumurengiraho bari kandi kantu kurangiriza ko
canke twateza kuba twavuze ariko tutavuze ko mu binamushikirije hariho akantu ngire mvuge jewe nk'umushinga amateka ariko ari yamamariza ikibanza cy'umushinga amateka nk'uwabaye hanze iki kintu sinondeka kwivuga ko mu migambi nzoshira imbere nzovugira abanyagihugu bari hanze abo bita aba diaspora aba diaspora benshi mwibaza yuko muzi yuko ari abantu bakize barose amafaranga menshi bafite ubuzima bworoshe ntabwo ariko biri ejo bundi baratweretse muri Amerika kuntu hari abantu babayeho barara mu mabarabara barara mu makarito mayibobo zisanzwe nyene uko nk'izi zo ngaha mu gihugu ziri muri Amerika rero mu migambi nzoshira imbere nzogerageza guhimiriza canke se kubera ijwi abanyagihugu bari abarundi bari hanze kugira leta ikorera usansuma kugihora ikorera usansuma mu gihugu hagati kamenya abanyagihugu itunze ni ikorera usansuma mu mahanga imenye igitigiri cy'abarundi bari mu mahanga imenye ngo mbe bose baragononokewe bameze neza mbe ingorane zihari n'inzihe nta barundi baba bashaka gutaha mu gihugu kuko abarundi benshi bashaka gusubira mu gihugu cabibarutse bakabura aho bica bakabura no kwa bishobora ibyo byose rero tuzoba ibihugu none baba barimo ntibifise ama ambassade ahantu henshi nabonye umengo bari baratora abaserukira abarundi mu gihugu runaka igihugu cy'u Burundi gifise ama ambassade make cyane je natangaye kuba ambassade y'u Burundi muri Zambia ngo ariyo yitwa kwiserukira ngo abarundi bari muri Malawi giserukira abarundi bari muri Mozambique ngo abarundi bari muri Zimbabwe ntabwo ibyo bintu bishobora gukunda ni kure na kure ahubwo uza gusanga n'abarundi bari muri Zambia ambasaderi atanabazi igitigiri cyabo ibi ntidutegerezwa gutinya korega kubivuga kuko nicyo twahamagara kuvugira umunyagihugu nubwo tutotogwa ariko kumuvugira ntibishobora kuzohagarara kuko bishobora kudacamo n'amashinga amateka bigaca amashira hamwe rero Uburundi nibugerageze ibi bihugu biri hagufi na hagufi bishire hama ambassade abifuza gukorera igihugu ni beshi sinogira ntabaje kano kantu rimwe na rimwe mu bijanye n'ama meeting ukuyamamaza imigambwe irashobora kubikora uko ibifitiye uburyo kuri mwebwe mwigenga ubwo buryo burahari burakoze cyane mumaze ikibazo gikomeye cyane ati mbe imigambwe irashobora kubikora kubera ko ifise uburyo twebwe hari intambamye nyinshi cyane mu bigenga tumaze kuronka ariko zimwe twari dusanga tuzizi tutaranaja no kwitoza hatogira bibaza ngo twaguye mu ruzi ngo tutaruzo ya twari turuzi cyambere badusabye amaporusa menshi cyane biramje novuga biramaramaje reka tubivuga uko biramaramaje kuba uwigenga ku giti ciwiwe ushobora kumwaka amaporusa 40 kugira ngo azomushinga amateka no kuvuga nimba muri Bujumbura hazitoza umuriyoni w'abanyagihugu ukamusaba ko azoronka ibihumbi 400 by'abanyagihugu bamutora ariko umugambwe urusanzwe ari urunani rw'abantu benshi wanashaka harimo n'abagwiza tunga ubabwira ati mwe kugira ngo muze muronke umushinga amateka umwe tuzobasaba amaporusa 2 gusa no kuvuga nimba hazo hariko aratora umuriyoni mu gisagara ca Bujumbura ngo bazobasaba abantu ibihumbi 200 jewe amajwi bansaba kugira ngo nzomushinga amateka ninashobora kuyaronka azoba kubiyemo abashinga amateka bashika 15 bo mu migambwe isanzwe akantu rero nakantu basizemo sinzi imva yatumye agashiramwo ariko ako kantu ntabwo kerekana demokrasi nsabe abajeje gutora amategeko yorohereza abanyagihugu baze bagahindure ego simwebwe none abashinga amateka nimwagira hari yaruguru nimwashikayo kumurengera ngo abazobakurikira muzoba mwarafashije gutora amategeko yorohereza nukuri politike kugira ngo ikine neza ntabwo ikino yikubirako twebwe turiko turaca ahantu hagoye mugane twamara kwa abashinga amateka tuzogerageza kugira ngo abazotuza inyuma tuze tubasabire muri 2015 zari porusa 2 cyo kimwe n'imigambwe byari byoroshe cyane uno munsi ahubwo sinzi ahubwo baradukumiriye bararenza abashinga amateka 10 bose bitoje muri Bujumbura bose bategerezwa kuba mu nama nshinga amateka bose nta mushinga amateka yitoje nk'uwigenga yategerezwa kubura zijya porusa 2 kandi muze murabe neza bajya bose bazoronka porusa 2 porusa 2 muri Bujumbura rero twari kuzoba abashinga amateka twese bashatse kudukumira nk'abigenga sinzi ico bisunze ego rero mwe n'igihugu kumure n'ofise bwo burenganzira azobigira canke ntabigire umunyagihugu twebwe twizeye tudakekeranya ko abanyagihugu nubwo abatoye amategeko bashatse kudukumira abanyagihugu bo bazobereka yuko inzira batoye idashika abanyagihugu nizeye neza nsaba imva Shadrake ko bazontora ku majwi menshi cyane ndonke ayo majwi amaporusa 40 nzomara imyaka 5 ndiko ndavuga ati banyagihugu
aya mapurusa 40 mwampaye kugira ngo umushinga amateka yategezwa kuba arimo abandi bashinga amateka 40 nkuko igihugu kibivuga rero ni naco gituma abantu bigenga bizorangira nabo bashinze imigambwe yiwabo kuko azoraba amajwi asanga yabaye wa kabiri muri Bujumbura yagutse cyangwa asanga yabaye wa mbere asanga imigambwe yose yayirushije ajoja mu bushikiranganje bw'intoro hagati gusaba gushinga umugambi uko azocabona yuko imigambwe yose ayisumbye inguvu kukijanye rero n'uburyo nkuko mwabitubwiye biratugoye cyane kuko nka jewe nta sponsor iri hanze yantumye ati genda ukore tuzoguha amadolari nta n'uri mu gihugu yabintumye nsaba ko uwo bari karashima imigambi yanje yo ndondera nimwabinyemerera ndashobora gutanga nimero ashobora kumpamagarako tukabiyaga akanshigikira mu byumviro no mu buryo bw'amafaranga na cyane ko kwiyunguruza kugira ngo ushike mu ntara hagati biragoye cyane je narakoze ibiharuro nsanga kugira intara ya Bujumbura nshobore kuyijamo neza hose binsaba umuri yaridi w'amafaranga y'amarundi Cibitoke no ihebera miliyoni 250 bubanza 250 meri 250 muri rare 250 ariko isana akanya tuvugana nta ni miliyoni 10 ziri kuri konte no bavuga ngo nizo ndiko ndakoresha iyo mpamvu rero ntitwobora kudaterereza nimero yanje kuba bayikeneye sinzi ko ndayitanze ntacyo bica ni 61 17 19 19 niyo WhatsApp yanje ikangereka bari mikashi yanje hari abantu badakunda kwigaragaza bashaka kuvuga ati reka ndayashireko niyo yabona azogira icyo yakoresha muga byiza bo tubwira yuko bayasizeko hama nimero ya konte muri BCB ndayifise uzoba yikeneye nzoyimuha kugira ngo ashe kuduterera n'ama societe nyene ari ngahe Burundi nayo aduterere je mbere ndi novuga ngo ndiko ndakora kabijya n'abasendefide ndiko ndabaterereza ndacamo nkabwa ati ni mu nterere nzomushinga amateka nemwe mushaka kuba mu namashinga amateka mwenyene imigambo yose ndiko ndayiterereza atamo numwe nsimba umuntu ugiti ciwe yego nuko Monsieur Shadrake je ndakwipfurije kugira ku byo uri kuraharanira kandi nizeye ko bishoboka ikindi gihe turakwiye kuzokora nk'aka interview muvuga ati bya bindi byaremeye murakoze cyane ndabyizeye cyane kandi abantu abasenga bakora senga n'abakora bariko barakora baranyizeza yuko bimeze neza kandi ntashikuje muri Bujumbura Meri na Cibitoke na Bubanza bimeze neza cyane ahantu ndiko ndagerageza kugira ngo nshinga imizi naho ni muri Rirare mu ndwiza ndagerageza rero umwizero uriho mwinshi uko nzoba umushinga amateka umuserukizo w'abarundi yego nuko turagushimiye cyane twongera dushimira abarundi n'abarundi kazi nabumva ikirundi bose bakora dukurikirana ino video muyisangiza abandi bino vyumviro byiwe kumure bishike kure tuzosubira mu biganiro by'ubutaha mwari kumena Omdishanyuma bye bye